n'imvano. mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 24 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2019. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murikigezwaho na Félin GAKWAYA. Samirana radio yacu dukunda cyane BBC Gahuza miryango. Maze gushaka abakuriye diaspora y'abarundi baba hanze nkababura, nkashaka abategetsi b'u Burundi bashinzwe kino kibazo bakambwira ko ntacyo babivugaho, nagiye mu cyegeranyo cya banki y'isi cyo mu mwaka ushize wa 2018 nsanga u Burundi bwarakiriye amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 34. Nashoboye ariko kubona umurundi witwa NSENGIYUMVA Minani Félicien, uyu aba muri Norvege, akaba ari umuririmbyi uzwi ku izina rya Femi akaba kandi anafite ishyirahamwe bita Fondation Femi rifasha abatishoboye mu Burundi na cyane cyane abo mu bwoko bw'abatwa. Nashatse no kumenya icyo abo afasha babivugaho, maze mbahuza na Ciza Charles userukiye ishyirahamwe ry'abatwa AIDEB hamwe na Niyonkorera Jeannette uri muri barindwi bazahatanira kuba umukobwa mwiza w'umutwakazi mu Burundi. Natangiye mbaza NSENGIYUMVA Minani Félicien kutubwira muri make ibikorwa akora byo gufasha abo barundi. Ibikorwa nkora mu Burundi nk'uko mubimbagije ni ibikorwa byo gushigikira mu gihugu, gushigikira bene wacu haba aho mvuka i Bujumbura canke mu gihugu hagati hose. Hanyuma nkaba nabicishije mu mashirahamwe. Ishirahamwe rya mbere natanguye gukora yitwa Vonecovic, mu rurimi rw'igifaransa ni voix naître contre la violence et l'injustice à travers les chansons. Ni ishirahamwe rifasha abatwa. Iryo naryo naritanguje mu mwaka w'2004 hari Kinshasa muri Kongo. Narigize mu ntumbero yo kuvugira ubwoko bw'abatwa kuko nabona yuko bwarenganijwe mu gihugu cacu. Aho ngaho nyine hari mu 2004 uvuze ko warishingiye Kinshasa. Narishingiye Kinshasa ariko maze gushika muri Norvege mu 2004. Hari ibikorwa nakoze, hanyuma hariho ababibonye baca barandondera. Hariho umuzungu w'umudagikazi yitwa Angela aba Hamburg mu Budagi, hamwe n'umurundi yitwa Tabu Abdaramani Rakiza yaba mu Busuwise mu 2005. Abo babiri rero twace dufatana turi batatu, duhuriye muri Swiss aho bita Zurich, tuca turayitangura kandi bushasha turisubiramwo. Kuva rero 2005 rirakora mu Burundi, turafasha abatari bake haba mu Bujumbura canke mu ntara hagati mu kwaronsa ibikoresho byo kwiga abana, uniforme, amakaye, amakaramu. Turabagurira nk'abavyeyi impene zo korora, inkoko, ingurube, n'amamashini yo gushona, eka ibintu bitari bike byo kubafasha. Ariko rero ubu ntidufasha abo batwa gusa, turafasha n'abatarabatwa mu yandi moko yose. Hanyuma niki cyatumye uhera ku batwa? Niki cyagukozeho cyane, cyangwa se urusanzwe ufitanye ubusabane nabo? Ahanini nuko jewe aho navukiye hajya mu Gasenyi ku kariyeri, iruhande yacu hari ubwoko abatwa. Narabona yuko bafise ubuzima butameze cyo kimwe n'abandi barundi, haba ku ishuri nabona ingene abana babanena bakavuga ngo baranuka, canke haba mu buzima bwa misi yose yo ari nk'imisi mikuru abatwa barabatumira bakaza nyine nk'abavungi bakaguma hariya ku irembo, bakabaha ivyo abandi basigaje, kabona nyene niyo babibahaye barafukama. Nakuze mbona bafite ubuzima butameze neza, mbona bw'akarenganyo. Rero cyo bituma byarankoze ko mu mutima. Rero igihe kimwe kirashika rero bica binzamwo kuraba ico nokora. Nababwiye rijya voix naître nasiguye, nashatse kuvuga yuko ni jewe ofete ndiyo voix naître contre iyo violence na injustice. Ni wowe usa nkaho uhagaze hagati? Ego. Kugira ndabico nkora nk'umuririmbyi, Imana yampaye iyo ngabirano ndabavugire haba hirya no hino aho nkunze kuja kugira ibiteramo. Eka na hano muri Norvege mba ndakunze kubavugira kandi hakaba nk'ikintu kibonetse
kijya kubafasha hariya. Umuntu yavuga ati icyo gihe woherezaga nk'ibintu bifite agaciro kangana gate? Biravana, icyo babwira buri mwaka turakora ikintu, hari igihe dushobora kwegeranya amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi cyangwa miliyoni 2, ubundi mwaka ugasanga bigiye biravana n'uko uburyo bwabonetse, ariko buri mwaka turakora ikintu cyo kubafasha mu Burundi. Utubwiye ko watangiye ufasha abatwa ariko uza gusanga noneho hari n'abandi bakeneye imfashanyo nayo urayiba. Abo barabaki bo wagiye gufasha abandi? N'abandi bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi nabo nyine usanga bafite ibibazo bya mikoro make. Ubwo rero ubu iyo dufashije tubafasha bose muri rusange, mugabo hanini abatwa aribo dukunze gushyira imbere kuko ubuzima bwabo ubona yuko butameze nk'abandi muri rusange. None abo wafashaga ni abo ngabo bibujumbura aho wari utuye cyangwa wagenda gufasha abantu batandukanye? Nahereye aho Bujumbura aho navukiye muri komine Sare, hanyuma turagura akarere turaja muri komine Mutimbuzi, komine Mubimbi, mu Rutana, turaduga Igitega. Urumva ubu tuja mu ntara zitandukanye no mu Kirundo hose ubu tumaze gushikayo muri ibi bya mise tuko turategura. Ubu rero mu gihugu cyose mu bisanzwe twiyumviriye gukoreramo. Iyo mise uvuga ni irushanwa ry'abagore beza, abakobwa beza? Ego b'abatwakazi twifuza ko turonderamwo nka 3 canke barenga bazoza guhiganwa cyo kimwe n'abandi bigeme b'abarundi kazi muri rya higanwa ryitwa Miss Burundi. Ariko jewe nasanze muri iryo higanwa Miss Burundi nubwo gitirirwa Miss Burundi atari abarundi kazi bose bajamwo, abatwakazi nta barimwo. Rero twashatse nabo baze bararonka amahirwe cyo kimwe n'abandi bigeme b'abarundi nabo bajemwo. Muri iyo ntumbero rero turiko turategura iryo higanwa. Ntabwo twumvitira by'amoko ngo n'abatwa gusa, oya, ni mu ntumbero yo kugira ngo habonekemwo abatwakazi buzuza ibikwiye, byavyo by'ubwiza, byavyo by'amashure, ubwenge, nabo bazoze bahiganwe n'abandi, kandi bazogenda batahiganwa ngo n'abatwa ni ku giti gusa c'abatwa. Dushaka bazobe nabo barimwo badafise igicapo ngo ni c'abatwa, oya, mugabo nabo babe barimwo. Hanyuma se urimo urabitegura gute? Nukuvuga hari irishanwa rya mbere urimo urategura ribera mu batwa gusa ubwabo? Nace ndabicisha mu ishirahamwe ndimwo yitwa Fondation Femi de Jaba. Hanyuma iryo shirahamwe rirafise abariserukira mu ntara zose z'igihugu, eka no mu bihugu byo hanze rimwe. Hanyuma uyu mugambi barawushimye. Ubu rero aho tugeze, abagize urwego nyobozi y'iryo shirahamwe twaciye turondera amashirahamwe y'abatwa azwi mu Burundi twokorana nayo kugira ngo adufashe tubaronka abatwakazi by'ukuri, aribo ntihagire abitirira ubwo bwoko ataribo kuko usanga babazi. Tukaca rero turondera no gukorana n'intwaro kuko igikorwa mwe n'ico ntitwogikora abajeje intwaro batabizi, kandi turabona yuko isemu ritiratera ije imbere. Ndababwiye muri maka aho bigeze ubu nuko twatwabitiye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati dusaba uruhusha. Nabo bari badusabye gukorana n'ubushikiranganji bw'imico kama. Nabo nyine hari amasezerano twari dusanzwe dufitaniye mu bintu byo gukorana bindi by'igitabo cyitwa Encyclopédie de la musique burundaise, kubera ko byose bijyanye n'akaranga n'ivyo vya Miss. Ubwo rero iyo partenariat badusabye muri ministere ya ibijejwe naremeje kuvuga y'imico kama barayisinye, mushikiranganji yarayisinye. Ubu rero ibyo bari badusabye muri ministere ya Interieur twarabitanze mu bushikiranganji bwo hagati mu gihugu, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati. Ibyo rero bari badusabye ubu twarabitanze, turarore yuko baduhuga uruhusha kugira ngo duce dutanguza rero nyezina icyo gikorwa cy'iryo higanwa. Ariko bimwe byo byari biramaze gutangura kuko tukibishira ahabona abatwakazi baraje batari bake barabyitabira. Hitabiriye abangana gute abo batwakazi utubwiye? Igitigiro ubu ntacyo mfite ko hari abagiye bariyongera, mugabo hariho indwi navuga bava mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abo twaranabatumiye ni Bujumbura ku cyiciro gikuru cya Fondation, turabaha n'imfashanyo
bimwe bashobora gukenera reka bashaka twarabaronkeye hariho n'abantu baturondeye bashimiye uwo mugambi baba mu Bubiligi hariho umupatiri witwa Daniel Nahimana yaturonkeye nawe nyene n'abandi babafashe mu mugongo abo batwakaje indwi baratanguye kubafasha biciye muri fondation y'partenariat twagiranye uzobafasha abo bigeme baheza amashuri yisumbuye na kaminuza babafashe mu bintu bitandukanye na cyane no muri iryo higanwa rya Miss Burundi. Hanyuma izo mfashanyo zose utubwiye ubukoresha kugira ngo ubafashe uzikura hehe amafaranga yakura he? Twebwe muri fondation Femi deja bamuko nababwiye biri mu gihugu cyose kandi turingunganya abantwari bayo iyo hariho igikorwa dushaka gukora ukuvuga amafaranga ava muri twebwe nyene ariko rero kubera ko duhora tubishira habona hariho nk'abarundi babishima bakaca baturondera nabo nyene bakaca bafasha kandi iyo bafashije turabimenyesha ababijejwe bikaja habona nkabona bimejeje kubwira mu kanya turabishira habona nubuno kugira yuko muri Amerika hariho bashika batatu bamaze guturondera biteguye gufasha muri iryo higanwa rya Miss Ndangakaranga urumva rero nitwe biva muri twebwe abarundi twese tuca twiyungunganya nyine nta abona kwita abaterankunga bahangaha muri bino bihugu by'uburayi nk'aho ngaho utuye muri Norvege nta babafasha abo ugenda ukabwira uti mfite umugambi wo gukora iki n'iki kugira ngo bagutere inkunga kugeza ubu ntabo turarondera kubera ko twashatse tubanze dutera intambwe hanyuma tumaze gutera intambwe turizera yuko ntihazobura abadushigikira kuko bazaba bamaze kubona icyo tumaze gukora tuboneka ariko urumva mwabitangiye mu 2004 hashize imyaka 15 murimo murabikora imyaka si nyinshi oya icyo gihe n'iryo shirahamwe navuze ryavuka ibijyanye n'uwo mugambi wa Miss Inakaranga vyovyo bitanguye ubuvuba nta n'umwaka urahera kandi ubu n'amezi makeyi ahaciye ibi ngibi se mukora bya Vonekovic ibi ngibi byo amafaranga muyakura he? Ayo mafaranga ni ukuvuga ahanini jewe iyo ngize nk'ibiteramo ndakuramo amafaranga nshanja gufashishamwo mu byo twa dushaka kubafasha hanyuma hariho ujya mu Budagi kazi nababwiye anariserukira ari mu Budagi nawe nyene ahora aramaze kuja mu Burundi arabona ingene babayeho agarutse mu gihugu abamo rero arasigurira abazungu babana ngene abatwa babaye hariya rero nawe nyene hari igihe yiyungunganya igihe afise nka anniversaire nkakarero nobaha akabwira abagenzi biwe ati jewe amashuze munzanira muri yamba amahera zo gufasha abatwa mu Burundi rero bakunze kubigira kandi akaboneka ugasanga habonetse nk'amadolari nk'amayero ashobora gushika 500 canke arenga ubwo rero ivyo byose tukaca twegeranya tukaca tuja kubafasha kandi niyo ivyo tubafashisha byose turabifata amasanamu tukaca tubyerekana kugira ngo aba dutera inkunga babone yuko uburyo bwashikiye neza ababujejwe. Hanyuma wowe ujya no mu Burundi iyo ugiye ukagerayo ukareba usanga amafaranga mwohereje imyenda mwohereje ibikoresho by'amashuri mwohereje bihabwa ba nyirabyo urabigenzura ugasanga bikorwa neza neza cyane uravye ubuhinga bwa none isigeze ko mu Burundi ngaha ni nko kugira ngo tuba turi kumwe kuko hari ukuntu byose dushobora kubitegura turi hamwe n'ubwo tutaba tubonana. Reka rero tujye kuri ba nyirizina nyine turebe nabo uko babyakira. Mere kuri Ciza Charles aho ngaho uri Bujumbura mu Burundi twagira ngo twumve wumvishe neza ibyo Nsengiyumva Minani Félicien arimo avuga ibi bikorwa avuga ko yafashije abatwa ibi we warabibonye nawe ibi ngibi barimo aravuga urabyemeza? Ibikorwa yakoze ndabyemera kubera kuva aho tumaze kunyanira na fondation Femi Dojaba icyambere harabaye itariki 24 z'ukwezi kw'icumi mu 2018 inama yo guhanahana ibyiyumviro mu itunganywa y'ihiganwa
ry'uyu mugambi mu ihiganwa rya mise inakaranga aho twari dufatikanije na fondasiyo Femi Dojaba ishyirahamwe ry'abatwa ayidebe ari naryo ryesanzwe serukira ishyirahamwe iniproba ishyirahamwe mpuzabatwa iniproba n'ishyirahamwe ICDD. Ayo n'amashyirahamwe y'abatwa yashoboye kuba ayaga na fondasiyo Femi Dojaba kuri uwo mugambi. Ikindi mu itarike 26 z'ukwezi kwa mbere 2019 hatunganijwe ikiganiro n'abamenyeshamakuru ku byerekeye itunganywa ry'uwo mugambi no kwerekana abamaze kwiyemeza kuzokwitabira amahiganwa y'ivya mise inakaranga. Ivyo biherekana yuko twagiye turabikorana kandi mu muco uhagije. Mu itariki 27 ndiko ndabona ukwezi neza, ariko harabaye uguha ishyirahamwe ry'abatwakazi bo muri komine Musongati bari tariki 27 nyene z'ukwezi kwa mbere. Hari habaye ibi byaba abakobwa bari biyerekanye ku by'umugambi wo kwitabira aya mahiganwa. Harabaye kugendera abatwa muri komine Musongati, fondasiyo Femi Dojaba harabaye kugendera abo batwa bafatikanije n'iryo shyirahamwe Bonekovic mu kubarosa ingurube, amakarata yo kwivurizako kugira ngo bashobore no kuba boja mu iterambere, no kugira ngo bashobore kuzoba bavuza abana babo nabo nyene bivuza bitabagoye. Hama igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatatu 2019 harabaye guha abana indwi ibikoresho. Ni kuvuga abo bana ndwi n'abakobwa 5 n'abahungu 2 bagiriwe amahirwe yo gufatwa mu mugongo kubera uyu mugambi w'abazitabira ibi bikorwa. Haciye habaho nabo bagira neza bo bazofasha kwiga hatigeze ubu gushika ahazorangiriza amashuri. Ni kuvuga kandi zerekana umuco. Harabaye ishirwaho ry'umugwi cyo gutegura ivyo bikorwa, igikorwa cy'aya mahiganwa icyo twokwita comité de pilotage, kandi ihurikiyemo bose ni kuvuga n'abatwa baraserukiwe. None nk'ibi ngibi yavuze byo kubafasha mu bigo by'amashuri kugira ngo mushobore kwiga neza, kubaha amamashini yo gushona cyangwa se yo kudoda, ibi ngibi mwarabibonye? Ibi byarabaye kweri, kandi turashima cyane uburyo byagiye biratunganywa. Hamwe hoboneka nk'ayandi mashirahamwe atandukanye yokora nk'uko basanzwe bakora, twe turabona yuko igihugu cy'u Burundi cyotera imbere kandi n'iterambere ridakumira kuri bose. Twosanga atawasigaye inyuma, ugasanga kimwe two kwita agenda de développement durable de 2030 twosanga yubahirijwe ku isi yose. None wavuga ko nk'ibi bikorwa byabavanye he, byabagejeje he? Ni nk'uruhe rugero waduha ukavuga uti dore nk'umuntu muri iri shyirahamwe ryacu yari ameze gutya, ariko ibi bikorwa byatumye ashobora kugera kuri iki n'iki? Icyambere ibi bikorwa byadushikanyeho, kera amashyirahamwe y'abatwa kenshi wasanga avuga iby'abatwa gusa, ugasanga nibo bariko barakora iby'abatwa gusa. Muga turabye ayandi mashyirahamwe ashobora kwitaho ibikorwa wanashaka bimeze nk'ibiriko biragorana, bakiyumvira ati twokorana n'ishyirahamwe IDEB, twokorana n'ishyirahamwe Iniproba, twokorana n'ishyirahamwe ICDD, kumbure hoba changement. Kera icyo byamfashije cyangwa icyo byarankanguriye cyane gukorana n'abandi kugira ngo tube twoshika ku iterambere rikomeye cyane, kuko ubugirigiri bugira babiri. None nk'ibi bikorwa byo kwiga byatumye mushobora nko kwigisha abana bangahe muri iryo shyirahamwe ryanyu ry'abatwa? Ishyirahamwe ry'abatwa IDEB twe tugitangura gufasha twarahereye ku bana bashika 30. Twari dusanzwe dukorana n'ishyirahamwe bita Kopede, mu nyuma turaduza turashika ku bana 50. Ariko kubera usanga ubufasha hana hari usanga bigorana, byarahavuye birahagarara. Mugabo hari habo usanga turosa nk'amakaye, tuvuge nko ku munsi mukuru w'abasangwa butaka mu 2018 IDEB twashoboye kubuhimbariza i Muyinga, twarashoboye guha abana
ibikoresho by'ishure bashika 150, turarosa abakenyezi bashika 450, turabarosa ibitenge, turabarosa ibivomesho n'utundi tuntu twankenerwa kw'isuku. Tumva ivyo turabona ko bidukangurira mu bikorwa byo kugira ngo tube twoteza imbere abasangwa butaka bacu. Ya reka noneho tubaze na Niyonkorera Jeannette. Niyonkorera Jeannette, wowe wumvise ibyo Nsengiyumva Minani Félicien yavuze, nibyo koko arabafasha? Ego, icyo gikorwa barakitubwiye. Hanyuma ndi umwe mu bana bari batoye mu makomine atandukanye bo kuja Bujumbura nyene, bo kwiyemeza ko dushobora guhiganwa muri abo bakobwa b'indangakaranga. Hanyuma rero twarashimye n'ukuri ibikorwa birabandanya, ibyo yavuze biradufasha. None babafashije iki? Twebwe tukigera Bujumbura baraduhaye akabahasha karimo 50,000 biza kudufasha nyine mu buzima bwa misi yose. Je nsanzwe n'umunyeshure, naraguze udukoresho nk'amakaye, amakaramu n'impuzu, nyine yaramfashije. Hanyuma ibi byo ko nyine mwitegurira kuba mwajya muri irushanwa ryo ku rwego rw'igihugu, ni iki cyatumaga ubundi mutabikora? Yaba yarakoze bikaba byaratumye no mwiyumvisha ko mwashobora kubikora? Twebwe kera abatwakazi n'abatwa baradukumira cyane, mugabo ubu twaranezerewe cyane no kumva tugiye hamwe n'abandi tukaba abakobwa bo guhiganwa mu bwa mbere. Mengo twebwe ntitwara abantu, mengo tugiye hamwe n'abandi twarabanukira, ariko ubu twarashimye cyane uwo mugambi yashyizeho kudufasha nyene ngo duhiganwe n'abandi bakobwa b'abahutu n'abatutsi. None hari uwarigeze abakumira ko mutajya mu marushanwa nk'ayandi y'igihugu? Twebwe sinzi icyo byavako, nuko kera nyene badufata nk'uko twebwe mengo ntituri abantu ntacyo twashobora kuvuga cyangwa twokora. Ariko se waba warabitekereje kujyayo, wabishaka bakakubuza, cyangwa se hari uwo wumvise washatse kujyayo baramubuza? Twebwe hagenda abantu biyumviriye bakavuga ati wowe urakwiye kugendamo, ama twebwe ntibigera batwiyumvira ko yuko natwe twoja muri ayo mahiganwa. Tukivyumva rero natwe ko twatwiyumviriye ko twaranezerewe cyane. None ivyo babavuga yuko ngo mubanukira, ibi bikorwa abafasha bituma mugura utuvuta mugahumura, bigenda bite? Baradufasha. Iyo badufashije nawe umwana atagenda akagura uduhuzu, akagura utuvuta, akoga agasa n'abandi, umushatsi wakoze akimosha, uca usanga nyine dusa n'abandi bana. None muteganyije iki muri irushanwa ryanyu? Mwumva ari iki mugiye gukuramo? Tuzokuramo akarusho, kubera uzosanga natwe twiyemera mu bandi bana ati natwe dusigaye tumeze nka bariya, turi ku ishuri ntibazongera kutunena, bazoza badufata nk'abo nyene. None nk'ubu wowe ko uvuze ko uri umunyeshuri, wiga muri iyo shuri? Niga mu mwaka wa 12. Uracyari mu mashuri yisumbuye? None wumva ufite imigambi yo kuzajya mu mashuri ya kaminuza? Uburyo kubera twebwe abatwa dufise uburyo buke, igihe noronka uburyo nkaronka nk'umuntu yomfasha kugira nige kaminuza noyiga. Hanyuma ibi bikorwa abantu b'abaterankunga bajya baza kubafashamo baturutse hanze, hari icyo mu byo wumvise, yaba ibyo Nsengiyumva yaba yavuze cyangwa se ibyo Ciza yamwunganiyeho, hari ibyigeze bikuba wowe cyangwa se wabonye byabaye ku bantu bawe cyangwa se abandi warebaga? Twebwe ubwa mbere nkiga mu w'indwi hari ishyirahamwe ryadufasha Caritas Burundi, ryaratugurira amakaye bakaturihira ku ishure, mugabo ubu ryarahagaze ntirikidufasha, abana benshi barahevye, n'abiga nyene biga gake gake kubera nyene umugambi wahagaze wo kudufasha. Hanyuma ndimo ndarangizanya n'iki kibazo cy'umukobwa mwiza mu Burundi. None ibi bintu iyi fondation Femi de Jaba yabakoreye, urabona biri butume uri buze kwisiga ugasa neza, ukambara uduhuzu twiza, ugakora umusatsi neza, ku buryo wajya kurushanwa no guhangana n'abandi bakobwa nk'uko wari ubivuze b'abahutukazi cyangwa se abatutsikazi? Cyane nyene yemwe turiko baradufasha cyane,
ndabona ko baduha twararose amavuta turisiga kandi tukikora neza tuzohiganwa nabo bakobwa b'abatwakazi. ubona ufite ubwiza bwahiganwa n'abahutukazi n'abatutsikazi cyane, tuzohiganwa kandi turiteze natwe ko hazovamo intsinzi ku bakobwa b'abatwakazi duhiganwe nabo bahutu n'abatutsi. hanyuma Femi de Jaba cyangwa se Nsengiyumva yavuze yuko ntabwo ari uburanga gusa ahubwo habamo n'ubwenge, babaza ibibazo kugira ngo barebe ko ufite ubumenyi. ibyo byo ntubifite impungenge? ko turi ku ishuri natwe turiko turiga. Ego, mu ishuri ubona uba umuhanga, ubona bitakugora? ndagerageza kubera ntawe uba umuhanga muri byose, mugabo bimwe bimwe ndabitora. ku buryo ufite icyizere yuko nk'uko Nsengiyumva yabitubwiye niba baha uruhushya ukajya muri ririya piganwa rizabanziriza mu batwakazi ushobora gutsinda ku buryo wagera no mu irushanwa ryo ku rwego rw'igihugu? ivyo ndavyizeye ko bishobora kuzoshika. Okay, urakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Ndagushimiye cyane. Reka ngushimire nawe Ciza Charles kuba wemeye kuduha kino kiganiro. N'Imana ibahezagire. Ngushimire nawe Nsengiyumva Minani Félicien bita Femi de Jaba, wakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro cy'imbona imvano. Murakoze, nacyo wenda bashimiye, shimira n'abari baratwumviriza bose, ndabasaba kuzo kwitabira kano kamo tubateye kugira ngo turabe ukuntu iri higanwa novuga rya mbere mu karere ko byoba byiza kandi rikagenda neza, ni ku nyungu ya twese mu karere kose. Nubwo ntashoboye kubona abategetsi b'u Burundi, nagiye ku rubuga rw'ubushikiranganje bw'imibano n'amahanga bw'u Burundi maze mbonaho bimwe mu bikorwa abarundi baba hanze bakora. Kuva ku itariki ya 22 kugeza ku itariki 26 z'ukwezi gushize kwa karindwi, mu Burundi habaye ku nshuro ya 4 icyumweru cyahariwe abarundi baba hanze y'igihugu. Hari hitabiriye abarundi bavuye mu bihugu 42 byo hirya no hino ku isi. Muri icyo cyumweru abo barundi bavuze ko bafite imishinga yo gukora ibikorwa by'ubuhinzi, kubaka ibitaro hamwe rero no kubaka umudugudu w'abarundi baba hanze y'igihugu.